Yes, tumerudi tena na ile top 10 ya wasanii waliotazamwa sana, waliokimbiza sana kwa mtandao wa YouTube kwa upande wa viewers. Ndo list hapa tuliokuletea ili uweze kuona ni msanii gani aliongoza kwa mwezi uliopita kwa viewers nyingi, kwa kutazamwa sana kwa mtandao wa YouTube. Kwako ambaye ushabonyeza subscribe, niseme asante sana, na kwako wewe ambaye bado nikusihi sana uweze kubonyeza subscribe ili tuweze kwenda sambamba. Tutaanza na nambari 10 mpaka nambari 1. Nikuombe wewe ambaye unatusikiliza sasa hivi ama unatuangalia sasa hivi, utusaidie kushare ili na wengine waweze kufikiwa na ujumbe huu. Hii ni top 10 ya wasanii waliotazamwa sana kwenye mtandao wa YouTube. Nimekwambia tunaanza na nambari 10 mpaka nambari 1. Nambari 10 imekamatwa na nani? Nambari 10 imekamatwa na Mwamba Lolilo. Lolilo tena nambari 10 kwa viewers zingana n'ibihumbi 110 n'amajana 733. Lolilo niwe yashoboye gufata ikibanza c'icumi ku viewers zingana n'ibihumbi 110 n'amajana 733. Lolilo arose iki kibanza c'icumi ku ruhande rw'abantu bashoboye gukurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Ndavuga ko barose ama viewers menshi ku rubuga rwa YouTube. Ikibanza c'icenda naco cyashoboye gufata umuririmbyi Nde. Ikibanza c'icenda cyashoboye gufata umuririmbyi Oreg, Ugwego ORG Oreg. Niwe yashoboye kwifatira ikibanza c'icenda ku viewers zingana n'ibihumbi 123 n'amajana 770. Akaba yashoboye kwifatira ico kibanza c'icenda ku viewers nkizo. Ikibanza c'umunani naco cyashoboye gufata Nde, n'umuririmbyi kazi Natasha La Boss La Namba n'andi mazina menshi yagiye yita n'andi yagiye ahabwa n'abafanzi biwe. Yashoboye kuronka ikibanza c'umunani ku viewers zingana ibihumbi 129 n'amajana 523. Natasha ndasaba tumupongeze sana muri comment, kuko numwigeme umwe mu bigeme benshi babaririmbyi kazi dufise, ariko arabikora neza ku mpande zose, aho tubona mu matop yose dufise ariko agenda agaragaramwo cyane. Ikibanza c'indwi naco cyashoboye gufatwa nande ni Adojo San Original Burundian. Yashoboye gufata ikibanza c'indwi ku viewers zingana n'ibihumbi 140 n'ijana. Adojo San yashoboye kwifatira ico kibanza c'indwi ku viewers ibihumbi 140 n'ijana. Ikibanza cha gatandatu naco cyashoboye gufatwa nande ni Double J Bad Boy Killer. Niyo yashoboye gufata ikibanza cha gatandatu from Billman Boy. Aho yashoboye kuronka ico kibanza ku viewers zishobora kungana ibihumbi 174 n'amajana 402. Izo turavuga ni viewers yashoboye kuronka mu kwezi kumwe, turavuga ku kwezi kurenganye ukwezi kw'icumi, aho yashoboye kuyironkera views zose na zose 174 n'amajana 402. Zikaba zamufashije kuyironkera ikibanza ca gatandatu mu baririmbyi bose dufise mu Burundi bashoboye gukurikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Ikibanza ca gatanu naco cyashoboye gufatwa nande n'umugwi wa Love Music, nawe nyene utariko ravyorosha, aho uri kurabikora neza cyane. Washoboye kwifatira ikibanza ca gatanu ku viewers zishobora kungana ibihumbi 200 n'amajana 883. Zikaba zashoboye kubafasha kwironkera ikibanza ca gatanu mu baririmbyi b'abarundi bariko barakwikiranwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Turagenda ku kibanza ca kane. Inka Alvin Smith niwe yashoboye kwifatira ikibanza ca kane ku viewers zingana n'ibihumbi 206 n'amajana 248. Viewers zingana n'ibihumbi 2006
n'amajana zikaba zamufashije kwironkera ikibanza ca kane. Turagenda kuri top 3. Abaririmbyi batatu bashoboye gukurikiranwa cyane kurusha abandi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Inimero zitatu yashoboye gufatwa na king of our industry Buja Flava. Turavuga King Sat B niyo yashoboye kwifatira ikibanza ca gatatu ku ivyuzi zingana n'ibihumbi 280 n'amajana mu kwezi kumwe. Nizo vyuzi yashoboye kuronka mu kwezi kumwe, ikaba zamufashije kwironkera ikibanza ca gatatu. Ikibanza ca kabiri naco cyo cyashoboye gufatwa nande. Ikibanza ca kabiri cyafashwe n'umuregend umutama dufise mu muziki wacu ariho Kibido Kidumu Kibuganizo n'ayandi mazina menshi yifitiye yahawe n'umuziki wiwe n'abakunzi bamukunda. Akaba yashoboye kuronka icyo kibanza ca kabiri ku viewers zingana n'ibihumbi 508 n'ijana. Nizo zashoboye kumufasha kugira ashobore kuronka icyo kibanza ca kabiri. Ikibanza ca mbere naco icyo kibanza ca mbere cyashoboye gufatwa nande. Ndibaza benshi muca mumibwira tumaze kuvuga amazina y'abaririmbyi nk'abo bose, izina ribuze ndibaza muca mugibwira ninde. Ni Big Fizzo, Big Farious, General n'amazina menshi, Mr Kikundiro niwe yashoboye kwifatira ikibanza ca mbere kuronka viewers zingana ibihumbi 976 n'ijana. Turavuga mu kwezi kumwe, ukwezi kw'icumi, ukwezi twaraye turangije. Big Fizzo rero izo viewers zikaba zamufashije kwironkera ikibanza ca mbere, akaba ari wo muririmbyi w'ukwezi yashoboye kuronka views nyinshi kurusha abandi. Mbega wewe kubgawe no wahe muririmbyi ubona yashoboye kuja muri no rutonde atarabikwiriye? Drop your comment kugira tubandanye dukosora haro bunenge. Kuri Micronis 10 promoter kwa kundi nyene twama tubikora. Tujuru 10 TV worldwide turabakunda cyane.